ngire gute kwanza niwasubire Minouche niwasubire nje namusubira ariko nawe uri keza mama we rero Minouche nera abarafuwa ni kazi kawe aragafuwa fuhira abazungu ari muri Belgique no nareka arakoropa amazu hari ya n'amatwarete ariko nawe uri keza kabene merci I love you murabona mwana gafaranga pole pole nayo narakopesha none yo gukopesha rimwo n'imikopo yose rimwo kamwe urakopesha nego na muntu uraride nawe ukubite na muntu uraride ni agukubite rimwe gusa amenye ngana nako yavuye none cameraman era mwereke gira zumu ngana mweke ana iriginye ngana cameraman gira zumu iriginye reka ndagwe nagashimye iyi laptop ndaye kugabiwe wewe iyi non bakuzo Minouche hari kimuje ndakugabira laptop kandi c'est pour toi guys barampaye laptop kandi muzoyimbaze non Minouche hari kamuje non kuri blague non je suis sérieux nous c'est la pochette yayo mushiremo reka nsubire ko bakobwa bibujumbura mereye kuri baozi abashani queen very nice musige musa n'abagabo mu TikTok kubera ko mubuze akakantu bagakoresha gute nizana ya telefone hiyo akakantu bagakoresha za telefone yawe akakantu bagakoresha gute urabona uri kurafata TikTok ushira phone ngaha tu vois ushira phone yawe ngaha bayikoresha gute oya abandi basanze bakora ngaha baremeye urumva yitahura frame za frame reka ndakubwiye rero ibintu byacu reka banze ndire kwanza reka amajambo wewe kandi ndagukubita mu byo agafaransa umengo na gifaransa uzariko je no gifaransa nzi cameraman regarde ce petit chien il parle comme elle parle akunze Magic Channel TV nibatse ko mumeze neza umuherereye basha naenda bakumbuye sana je naje meze neza sauf que grippe nyishe ndahwereye na Angine n'ijwi murumva ko ritari ryiza antuka ariko muranyihanganira muzi ko muri abantu banje ndabakunda cyane kandi murabizi anyways rero numvise ngo Gasore ngo yahebye comedy imbere yaho kwanza jewe nako ndabaza amakuru ya Gasore Gasore akomeye ko tutasigaye tumubona muri Magic none yahebye Minouche burundu ukora Minouche yagiye urumva rero ashavuga to niho kumbarira ati ngo Gasore umwe ngo sigara mu boss Gasore mu boss ngo yaruguruje ikibanza I was like nuko muratubesha sivyo rero sasa umunsi nabaze nyugira ndabereke vy'ukuri eske yayuguruje canke ntiyayuguruje eske comedy yayihevye canke nimuze rero ikiganiro ndabasavye mu gitangure kandi mu gihereze please murakoze nimuze rero So on the track. Babalao. Good. comment ça va? Umunsi ndabaye sheri wawe. Umunsi ndabaye sheri wawe kubera Minouche wamutaye. Uruba jandi yikuri. Uri kuri wajiga waje wisize ko nama urabizi ko nama. Bugwa akazi nko ndiko ndakorobaza ko ugashobora. Ibi ni byetu ibi. Ati? None urumvise ibintu ndakwagije. Navyo cyo kurambwa ngo ndumushamba. Bugwa akazi ko journaliste kiwanje ugashobora. No bishobora ibi. Chendo umujournaliste, ndumuririmbyi, ndumukomedien, ndumucinéaste, ndumudandazi, ndumu cameraman, imbesire cameraman. Ibintu byose. None Gasore. Ko twumvise yuko ngo comedy wayihevye. Ana hiwawe. Comedy nayihevye? Twumvise ko wahevye ibintu by'amakomedi. Nkora ibiki? Ndazi uguruje magazine ibyo batubwiye ni wawe. Iyi magazine yavuye muki? Yavuye muki? Mu vya Jean yavuye mu vya comedy. Jewe simpongwa nkanuze nk'abari Vin Smith. Jewe iyi ni comedy yamaye magazine. Cameraman yake. Irubuze bugera ibiki biki? Alvin mzogwana ni mbizi interview. No Alvin ujya twogwana jewe. Oya. Sense ukuri kuravugwa. Nakubwiza ukuri nta comedy nahevye. Ni nuzeya ni nuvuga ko ari nka chantier nashize ku ruhande apart ya comedy haba kandi kazo karanyinjiriza
parce que ntibavuga yuko buri munsi kujya uvuga ati abari imcya bakomedian twinjiza amafaranga turonse ibiraka byo kwamamaza turonse amashow ibiki hari igihe bikama nyene nzoka dodora kuva indisi karo 30 yo gutandiye n'ibiki uzovamo urumva ariko ufise akantu ko ku ruhande uyingunganyamwo ukinjiza mutu guys nabwiye muri yangana n'ukuri ndagwaye nushaka kuyibaza ndasfata gukorora barakoreko ndankorerako ndatinya abagabo indankorerako no abagabo birazwe none kogana mutwara maze kutugira nabi none iyi magaze yawe wayuguruje nka mahera ngana gute kame murabona yuko atari ikintu gito sinovuga ngo nayuguruje mu mafaranga ngana uku ariko harimwe akantu k'agafaranga kame murabona k'agafaranga pole pole nayo narakopesha none yo gukopesha rimwo n'imikopo yose rimwo kame urakopesha nego na muntu uraride nawe ukubite na muntu uraride ni agukubite rimwe gusa amenye ngana nako yavuye none cameraman umwereke gira zumungana mweke ana iriginye ngana cameraman gira zumungana iriginye ijyavuye kube ni ngumu nakubiswe kubera ideni ry'umuntu ideni kuri kwimana namwe ati nzogwa rinde nkubise ngaha pa igihe narifashe nkuko waramuhaye iyo lens nubwo yakubise urumva ngo namubesha urabizi umuntu ukopesheje nawe ngene bigenda tuma ubuzima busanzwe birabaho none imagaze kwitaguza ariko fresher ntiziza kandi waronse amahera magaze nitaga fresher ya du moins ceboneka ko basi kufisa amahera Usiwe ko barababeshesha none fresher ziri ushaka nse nka Satibi na Fabiro na witangure wisige mukorogo nawe jamais dans la vie tu es un handsome boy garçon bombo si que des filles naturellement beauté beautiful like beauty ibyo kwisiga cyo kwisiga la vache risize agize ngo umuhuku ni noire inzobe no dushaka Satibi afite inzobe mu maso mwizo sakirabura ibyo je wapi never muzofa wisize akuna eka kubesha amafaranga abonekera mu mufuko nabonekera ngaha none ko bavuga ati ngo umuntu amaze kuronka amahera acarongora nta migambi afite kurongora ufise kandi sore wese apfa kuronka amahera acarongora kandi yoherera abantu benshi bayigira ugasanga umuhungu ajya aronsikira akakure 5 million agiye kurongorwa orike ufise umugore 5 million ashika 500,000 agahera mu misi ibiri nje nibakubwiye ati imbere yo kurongora abanza wipange kwipanga ni gute wari 5 million nundira kandi ni 5 million ninge kandi yindi uzana umugore ufise 15 million basi minimum apana bya bintu byo mariage uko nyene abo byo mariage après des semaines umugore atangwe gusaba igitenge utangwe kurabaho kopesha ibiki bituganye mugabo urindiriye kuronka amahera yose gasore amahera yose akenewe ntuzovugize mariage normal mutari usanzwe uri mu ikintu kimwe hari n'abantu bafite mariage batarongora sivyo abantu bafite mariage mama kena mama urumva ariko hari abantu bafite amahera batarongora donc nisuye ko ngo buri gihe uronza amafaranga ucurongora no c'est pas ça hajya mariage n'indi projet mu buzima ugifise kwandi izindi ntambamye ku ruhande uravuga ati reka kwanda ngizampamye nje muri mariage ndi à l'aise niba umuntu avuga ngo kurongora utaronka ahantu kuri amafaranga minimum basika 400,000 cyose ku kwezi uba wikwegeye kameme ariko nanje ni muhungu kameme nzizo kurongora kandi vuba mu kwicumi na kabiri ndarongora guys December mariage agasore irashusha ndamenya umwaka December nzorongora muri December muga umwaka nawo ndamenya rero niyo probleme ndabaye desi anayenze ngo muri December film tugiye gushuha ko abakobwa bose no yige ndirimbo yanje nkundinde abakobwa bose naresheje bose baranyanse baraza bakangira oti bakagenda ngire gute kwanza ni wasubire Minouche nje namusubira ariko nawe uri keza mama we rero Minouche nera abarafuwa ni kazi kawe aragafuwa fuhira abazungu hari muri Belgique no nareka arakoropa amazu hari ya n'amatwarete ariko nawe uri keza kabene merci I love you urumva binatanguye oya no mwumvise binatanguye abakobwa bose muri magic agomba kubanza kubadraga ahubwo wowe kugira ngo uwo Minouche afuwe neza reka ndakwereka ibana shimwe reka ndagwera agashimwe iyi laptop ndayikugabiye wewe iyi no juste
bakuzo Guys. Minouche hari kimuje ndakugabira laptop kandi c'est pour toi. Guys, bambaye laptop. Kandi muzoyimbaze. Non. Minouche hari kamuje. Non, kuri blague. Non, je suis sérieux. C'est ça. Nous c'est la pochette yawe mushiremo. Merci. Ndakwereke basi yuko diseri. Hey. Okay. Mbabaje kamene. Bambaye laptop baje. Birashushe. Ndabona ni Apple guys. C'est pas blague, c'est bien ma base ko turakesha ibiki. Non. Ndairose kwa zero vraiment. Umu CEO nemera. Yitware ndayikugabira. Merci. Guys. Nimo turabisubiramwo hanyu. Gasore wowe umukomedian abantu benshi kandi bakunda. Usanzwe utwenza abantu. Ariko usigaye nyina na serious warabibonye. Nawe kubivanga. Understand difficile. Ijya film ugira ngo tuyiheze. Harabaye ngora rero frere. Kwa ivyo bintu bwa mbenda bikida. Rero natangura disiri bikarangira ngo kugura umuryango ndiko nasimbagurika. Muga c'est bien akora experience ndi nagize kandi abantu benshi barakunze ijya film bavuze ati nakinye neza ndaviva. Emeshi quand même ndaviva. Bon, c'était cool quand même. Tujye kwibandanya nayo ne. Okay, courage cyane. Hama nashaka kubaza rero ti vu que wowe utwenza abantu. Ni yihe nkuru wowe warakuye handi hantu yuwawe genre yindi nkuru yoba yaragutwengeje wewe en tant que comédien uko utwenza abandi ni yihe nkuru undi muntu yaravuze ikagutwenza normalement icyo umenya umukomedie atwenzwa n'ubundi kuko ni par exemple nkakuya turi muri show twego ubwacu nje tongora gutera ama blague each other utwe blague yo mukomedie adatwenze menya yuko na public itayakira tusaba komedie nta mukomedie umwe atantwenza kwishije na kubesha hagusanga ari ndikunda twinga kurusha na public nkajya karukanya umva yagize tubigana ngo sister faka naratwinze do pasoke navuye mu kiganiro uravuga ati Gasore yakurushije amajyama urumva nta nibisanzwe tu yego okay nitubwire komedi ya Kigingo uvuga ko twenza zigutwenza komedi ya Kigingo baragutwengeje ni niyo yakubise vuba ari muri Belgique aca kubitanga umugore we wagiye kwibaruka ngo abagore bahamagara nka umenga ngo afashwe n'igihe ngo ahamagara umenga inzira hiye ngo Kigi ndagusabye yamwengeje cyane like it bidutere uko abandi baba muzoyibona sha ni black ni copyright mbagize black wundi muntu okay tuterinde black wundi muntu yobona kamutwenza right now nka Michael Singazi wowe turi yiwawe uduteri indi comedy wawe oya turi ku makamera nkuko nitwemere gutera black no oya nitwemere gutera wowe mbazi bijanye n'iduka ryanje we na nibitugani ndayikwaka nayo ne cyo sindi ibintu nk'ivyo kandi ndabirushe ko mumujyagagura gucya nyene wowe umujyagagura gucya nyene mvura amaye ikintu gikinyaki non sindayikwatsi mugabo soit sérieuse et puis prends le tena ufata mbira ndi umenga ntiwayishimye ndayishire none nayo washimye nayishimye shira ngaho none je ndayishire none ndayikorera turi mu kiganiro ndaza kuhomercier neza ikiganiro giheze uza kudomesha neza giheze ngirira rumesima ngaba bibone kubera iki merci uko nyene ibyo ni ibyo hanyuma mbabarira 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 none wanse ko ndakubaza ibindi bibazo bose kandi ndakubaza icamagaza abandi ko tumva barangurira ubushinwa za Dubai za hewe waranguriye he kuko ntutubeshe ko waravoyajije ko ntushobora kuvoyaja tutabonye amafoto je so kuvoyaja ata amafoto twabonye amba ata foto nta cabaye none ko namangenda buri munsi arambeshe barundi muracago yitawura frame Zafre reka ndakubwiye rero ibintu byacu reka banze ndire kwanza reka amajambo wewe kandi ndagukubita mu byo Shaka vatari ko cyewe indege ari kintu indege ni nka taxi vyo kuri cyewe wow ngo fion kana kwereke ikintu cyose kiringa muri Kirezi Electronic Center sijya bindi muje kugura handi ni bari hehe mukazana ikintu umenga ni giplastiki cya kintu mwana gakinisha usanga cyamaze kumeruka ndakwereke chaque produit dufise twebwe chaque produit dufise nga yitwa GBL GBL right wo kama nabandi gira sumusha babibone mon frère urabona iyi ni GBL
uzobaze kwisi yose qualité ya mbere kwisi komesha ni JBL ndayirangurira muri Dubai Dubai nkaja Amerika nkagaruka urahari nagize je nagize rero ngaha ikintu cyose dufise ni ubwoko bwa JBL dufise ama laptop atandukanye ariko urabona ko ama HP ama Apple dufise ama telefone dufise ama tundis dufise ama speakers akomeye cyane dufise ama bajur dufise nzareka akantu kakandi ka TikTok abakobwa nk'urabona iyi sura niyo mukamenya na TikTok igira ndanira ntuze kamera zo kan ndakwereka ibwa buntu abakobwa b'Ubujumbura reka nsubire ko abakobwa b'Ubujumbura mere kuri baozi abashani queen bere nice musigaye musa n'abagabo mu TikTok kubera ko mubuze aka kantu bagakoresha gute niza na telefone hiyo aka kantu bagakoresha za telefone yawe aka kantu bagakoresha gute urabona uri kurafata TikTok ushira phone ngaha tu vois ushira phone yawe ngaha bayikoresha gute oya abandi basanze bakora ngaha urumva none waranguye ibintu utazi oya je nirirwa mu zindi business urumva urabona bashira ngaha telefone tu vois bashira ngaha telefone ugacucumika ku telefone yawe uri gukora TikTok yawe icambere uza kuboneka neza n'umuntu ari muri Dubai kandi wibereye mu Kamenge wanyu sound iza gusohoka neza aho gasanga abakobwa muri industry bahozi bandi bashani kwiyana ngango asa n'ubufu urabona umenga n'umumbati c'est quoi le problème ikireze electronic center yatuzari bigezweho kandi bijanye naho tugeze quand même c'est ça le problème abatahazi wo baharangira ko ari abatahazi ni avenue boulevard de la liberté en face ya Finbank iruhande nyine ya alimentation muco ucubona ikirezi electronic center vuba ndashira ifoto yanje gabazi barabona ati ni hajya gasore ariko ego ya merci beaucoup obuza agafaransa umengo na gifaransa uzariko je no gifaransa nzi cameraman regarde ce petit chien il parle comme elle parle abantu muratera ibiri non parce que tu veux compliquer les choses. Non, faut pas compliquer les choses, c'est parce que je suis dans la boutique et dans le magasin. La boutique et dans le magasin. Si c'est chez moi quand même. Akoze bagasore ndiko namucokoza vraiment sinon je ndikasore ndamukunda vraiment. Merci. Bro vere kwara kumutakina juste sino ndamukunda n'umwana mwiza vraiment. Rero namubwira ngo namwinjiriye ngo ndabu oya Minouche kakuke Minouche nacho yarabuzi wanje. Yaraguhera. Ariko agiye kuba umuyaya muri Belgique. Pourquoi Minouche haba siga mfisi bagazirisha. Warahombye toka hapo umuyaya. Birangike kandi ndayigoze ko ntani ndabishaka vraiment June ko ndatwenga aragishika. Sino rero. Ubundi je nakubesha umwex wanje ndamufata nk'impene. Minouche ni impene. Kandi urabona ko ariko gushira n'ikiganiro gishasha karabyibushe umenga ni ruzehe umenga ni impene yo muci ibitemo ngo bakuri babaje cyane ntibikikubereye kweri ki aba ex muhebanye utagura ko yambabaje cyane kandi stop ça please mbo dutubira abantu bose abantu bakurikirana gasore bakurikirana magic cyane ukeneye gukura smart watch nkizi ukeneye gukura ama telefone akomeye ama accessoires ama telefone tuvuga ama pochette ama écouteurs ya ama iPad ama speakers ibintu byinshi cyane ngama laptop n'ahandi ndagutumiye kugura ikintu cha original cha qualité ya mbere atari muri Ikirezi Electronic Center kandi ushoreye gasore ubu teje imbere igihugu nanje ngene kugura amenyo bonega exactement non oui bakere kugura amenyo bamukuye igihe aje gusaba ide madene yego nitwarambire rero bibazo biganiro cyo twakirereza ngaha kuko ahaya sino twovuga gushika bugaca akikara dutwenza ngaha nibara turagushimira ku mwanya mwiza waduhaye merci beaucoup wakoze cyane Ornella wakoze cyane karibu kandi muri Ikirezi Electronic Center yego wakoze vraiment nawe wakoze cyane nawe bakunze Magic Channel TV turabashimira ko mwakurikiranye ikiganiro Imana ibahezagire cyane je ndabakunda aho muri hose ciao